ivyiyumviro n'integuro yo kwica abahutu bize n'abanyagihugu bisununuye mu by'ubutunzi vyatanguye mu kwezi kwa Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965. Uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 haravuzwe umugambi wo gutembagaza umwami Mwambutsa Banyiricenge. Uwo mugambi waciye witirirwa abahutu ngo nibo bashaka gukura umwami Mwambutsa. Ico gihe igisirikare c'u Burundi caramutswa umunyamabanga wa leta Kapitene Michel Micombero. Ikijandarume cari kirongowe na komanda Antoine Serukwavu, umwe yari umuhutu uyundi yari umututsi. Amatohoza y'Umuseveni yerekanye ko n'inama zo gukura umwami zabaye. Abo bategetsi bose Micombero na Serukwavu baraje muri izo nama. Mu nyuma Kapitene Micombero arabahinduka, acabwira abarundi n'amakungu ko bashatse gutembagaza umwami bazoronka igihano kibakwiye. Abahagaritswe bakicwa babaye abahutu, barimo cane cane abasirikare, abajandarume n'abanyepolitike b'abahutu baheruka gutorwa nk'abashingamateka n'abakenguzamateka mu matora yabaye mu kwezi kwa Rusama igihumbi kimwe amajana 1965. Muri abo bashingamateka n'abakenguzamateka bose barishwe, hasigaye abahutu babiri gusa. Abandi bose baraganaguwe. Banyakubahwa mwese, hari abarundi basemereye kare barabwira abarongoye igihugu ko gishobora kuba mu kaga atagikozwe. Mu basemereye kare harimo komanda Ndayahoze Martin, yabwiye umukuru w'igihugu Micombero ko hari mu butegetsi utugwi twateguye gukorera ikibi abahutu. Ndayahoze Martin yavyanditse kw'igerekezo rya 12 Ndamukiza igihumbi kimwe amajana 1968, yabivuze asanzwe ari umushikiranganji wo kumenyesha amakuru kandi ari umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambi Iprona. Haheze iminsi mike baciye bamukura mu mabanga yaciye abuzwa. Abandi basemereye ni Eklezia Katolika biciye muri Diyoseze nkuru ya Gitega, hari kw'igerekezo rya 28 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969. Abo bihebeye Imana barerekanye ingorane ziri mu gihugu zifatiye ku macakubiri no gukumirana by'ubwoko. Baranditse amajambo atomoye ko Abatutsi bakumiriye abandi Barundi mu by'intwaro hagati mu gihugu, mu by'ubutungane, mu by'indero, mu by'umugambi Iprona. Izo nyandiko zose Museveni wazishikirije abagize ibiro by'amashingamateka na nkenguzamateka. Kw'igerekezo rya 27 Ndamukiza mu gihumbi kimwe amajana 1972 harabaye ikintu kidasanzwe i Nyanzarake mu ntara ya Bururi. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'ubutungane komanda Albert Shibura yararemesheje inama yitwa ko yatumiyemo indongozi z'Abatutsi gusa. Muri iyo nama umushikiranganji Shibura yabwiye abayitavye ko umukuru w'igihugu Micombero yamutumye kubashikiriza ubutumwa bukurikira. Mwavyumvise Mireresi Dore Twamugina, turavye ibiriko biraba canke vyabaye mu Rwanda, turabona ko abahutu bariko baraba benshi kandi birateye ubwoba. Nico gituma twafashe umugambi wo kubagabanya kuva kw'igerekezo rimwe n'ukwezi kwa Rusama igihumbi kimwe amajana 1972. Tuzosigaza gusa abanyagihugu batize
yugaye twamugina. Umugwi severe warashoboye kuronka icegeranyo c'iyo nama yabereye Nyanzarake, ariko ivyo amazuru yahenda hari abafise amazuru maremare atari abahutu batahanye iyo nkuru. Ukuri rero abarundi bari banyotewe kuva kera nuku nyene. Ivyabaye mu nzego zirongoye igihugu mu mpera z'ukwezi kwa kane mu 1972 ni vyinshi cane bisigura neza ingene umugambi w'Inyabwoko wiyumviriwe, ingene wateguwe, n'ingene abawuteguye bawushize mu ngiro.